droit d'auteur waje kusigura ko ari nk'umushahara canke akunguko umuhinga mvabwenge akora mu bikorwa vyo yarakoze. Hari ikintu wavuze ngo amaradiyo amateleviziyo arakwiye guhemba ujya muhinga mvabwenge. Birumvikana kubera ko bakoresheje igikorwa cy'ujya muntu yasize ku mwanya akagisha muri studio akakiririmba, ariko kandi ahantu bize kugorera turi mu gihugu ibintu byose biracari hasi. Bisigura ngo umuririmbyi arakeneye ijya media kugira ngo nico gikorwa ciyo gishoboye kumenyekana azoronke nayo ma concert. Reka twizeye mu Burundi wacu tureka n'ivyo Abafaransa. Uravuze Obedeya, mbega Obedeya ikolabora bingana gute n'abo ba artiste? Ikorana bingana gute n'aba? Mbega nk'ubu noja kubaza nka Bface no mudashaka ku telefone hamwe mbega indirimbo zawe zirazwe muri Obedeya. Ndisiri ko ari bake wosanga barandikisha indirimbo zabo muri Obedeya. Deja ni benshi urabizi ko n'abamedia hago barenze ni batanga kugira ngo indirimbo zabo zivuzwe. Urabizi? Ndabizi. Deja gushikisa ni muri byagatambwa mahera kugira ngo indirimbo yiwe ivuzwe. Kandi c'est pas mauvais, si bibi ko barivya abantu bibaza ngo bimwe bya muri basamara mahera n'ivyo kugira ngo mvuze indirimbo zabo ni ibintu bisanzwe kuri kurumva muri byakeneye promotion. Kwirira ni ibintu bisanzwe. Ni nkuko nuko niyo media kugira ivuze indirimbo yiwe mu gihe uwo muri badakeneye ko umuhe promotion. Uraja kuyirihira? Ko ashaka gusanzwe bagaje muri rimvyi narubatse iryo zina sinkeneye kuri hama mbere nagira ngo bangire promotion yanje narikoze narihiye naramaze kuyigira. Rero nimbuke na gukonsoma ama produit wanje gendo yarihire mvumenga ibintu biri. Urumva iyo promotion uyigira mu gihe bikeneye. D'abord abateza gutanga droit d'auteur ntibazi gituma ateza gutanga droit d'auteur, abayaronka nabo nyene ntibazi ko bateza kuyaronka, ntibazi cyane droit d'auteur, bazi ngo ni kuyamiriza umuntu ariko arabavugiza indirimbo. Donc haracakenewe ivyigwa kuri droit d'auteur kugira ngo iyo mice itatu yose, ariko Obedeya yoje nibaza ko kubitsa ugenga none bakigihama ikama maririki bavyigihamye maririki mu gihe bose bo bakonsya yayo mafaranga batakaza ku kwezi guhaguruka we nk'ubugiye wumva ati ozi werega we hari amafaranga wamutakaza imiliyoni 3 kwezi. Greve ni bocugira greve muri batarabimenya bazoguma babona umengo ntibikene ko tugira greve vraiment. Bonjour, bon après-midi. Ndabahaye ikaze mu kiganiro kindi nkina nkore cy'uyu munsi. Nitwa Zirakoze ku batanzi koravyishe n'ubwa mbere. Hanyuma nkuko mubizi nkunda gukora ibiganiro hanye nkatumira abatumire même si mubona muri iminsi nakira ibiganiro byinshi cyane mugabo j'essaie gukora kugira ntimugire irungu cyane. Natwa ibindi bintu bindi vyankwa mwanya cyane mugabo ukora ko mbanzi ko abantu mukunda sawa ndabizo mukeneye ibiganiro ndagaragaza kubaha ibiganiro bike mu gihe umwanya unkundiye. Uyu munsi fise umutumire tugira tuyage ku kintu ntarakorera ko kiganiro na rimwe umunyaka tumaze ko turakora ibiganiro ni ryambere mugabo ni sujet iri très sensible surtout ku artiste cyangwa ku bantu bakora ubuzi mvabwenge. Ngenda maramutse yitwa Aster n'umukorege wanje mu bindi bintu mugabo reka ndamuhe akanya abaramutse ababwira amazina yiwe yose hanyuma tuyaga. Urakoze. Jewe nitwa Ndiho kugwa Aster nkaba novuga nti ico bacanzaye ngaho no munsi ni kugira tuvuge ibijanye na droit d'auteur. Biragoye kuvuga mu Kirundi droit d'auteur mugabo ni n'uburenganzira buza ku muhinga mvabwenge canke umurimbanyi. Ijambo rishasha ngo baherutse gutora risigura umu artiste. None baragemeje sinzi mbega ni bande bajeje kugemeza. Ndabizi d'abord ryavuye ko Ikirundi bagikaya yababwiye ko yitwa Aster mugahara abantu bamuzi kuri gihugu na sizina rya nitazira gihugu bari ntaziriye kubera ko nagize entreprise culturelle yitwa Gihugu Univers. Baca rero bafatira ngaho baca bantazira gihugu. Ego tuvuge kuri droit d'auteur. Droit d'auteur d'abord niki notwa cyo cyambere namanza kukubaza droit mbega ho kugira n'abantu bumve niyo motivation kukumviriza ibintu bya droit d'auteur ubizi bingana gute waravyigiye
wararundeje ubushakashatsi hanyuma udusigura n'icayi co droit d'auteur kugira ngo tubitahure. Urakoze cyane ibintu bijanye na droit d'auteur je naravyize ndavyiga ndabifisemo n'impamya bushobozi rero mu Burundi ego sinje kuvuga ivyo niyumvira kuri droit d'auteur ahubwo nje kuvuga kuko droit d'auteur ni nka droit kugira uvuga droit fiscal droit commercial si ibintu wovuga ngo numva vyogenda gutya ariko ni ibintu biba n'amategeko abari ngaho ayo byo bintu rero je naravyize rero sinje kuvuga uko niyumvira kuri droit d'auteur ariko nje kuvuga uko biri ego ariko kandi nk'umuntu asanzwe akora ubuzi nyene bumva bwenge baza kushiramo ko sinukuri umu artiste kutanga nka point de vue nk'umu artiste ego aho daza gutanga point de vue yanje dushitse pe kumbure aho droit d'auteur igeze mu Burundi kubera iki igeze aho igeze kubera iki abartiste b'abarundi batabeshejeho n'ivyo bakora kandi droit d'auteur justement yaza kutuma abo artiste babaho kuvyo kuko droit d'auteur ubundi novuga ko ari igice kimwe ni nk'umushahara w'umu artiste kandi apana umushahara wa undi umpamagara kukuririmbira ugaca umpemba ajya amafaranga umpemba si droit d'auteur ariko n'umushahara wa undi kubera ko wewe kumbure mu kimenyesha makuru cawe urakoresha umuziki duje muri domaine ya musique niho bica byumvikana neza urakoresha umuziki amaradiyo arakoresha umuziki ama television ama hotel ama restaurant mu mabisi mu masalon de coiffure abo bantu bose bategeza gutanga amafaranga tuvuze droit d'auteur n'amafaranga batanga agaca hemba aba artiste bakoze ivyo bikorwa Maje kuvuga ko aza gutanga point de vue nk'umu artiste anashaka kibaza none uyu n'umusani wa hehe kabantu bibaza ko artiste arabasani ni ba Bface ni bande mugabo Aster mubona ngaha anye niwe aserukira amategeko club culturel y'Intatana benshi murayizi namwe Ntatana no umuntu atazi Ntatana no murundi wa he atazi Ntatana uyu rero niwe aserukira amategeko club Intatana nawe akaba ayirimwo arayiririmbamwo indirimbo ya Afrika mwarumvise akarimwe ijwi giwe indirimbo nyinshi aririmbamwo no muri evenement old music event yararirimbye indirimbo ya Africa Nova hariho party yarimvye Africa Nova donc umva ko n'umu artiste kuvuga ibintu yigiye harimo aussi na experience yuko ari nuko ari n'umu artiste dusigure rero ukuntu d'abord niki mu kirundi droit d'auteur uragize mu kirundi nta jambo kanuni twovuga ko rihari mugabo tuvuze droit d'auteur droit urumva ko ari uburenganzira bw'umu artiste canke bw'umurimbanyi canke bw'umuhinga mva bwenge ubwo burenganzira nabwo buri mu mice ibiri hariho mbabarire ndakoresha amajambo y'Igifaransa kuko murabona mu Burundi twiga mu Gifaransa iyo twize mu Gifaransa rero bituma twiyumvira no mu Gifaransa cyane aho kantu vuze ashobora kurinda gato nkagira commentaire yego hari abantu bavuga ngo swat batumire banje swat baramubonera Dacia bakavuga ngo uvuga ikirundi ngo ivyo bintu tubitahura aje kubisigura kubera iki mutugisha mu Gifaransa mushaka ko tumenye ikirundi neza twavukiye mu Buyenzi no mu Bwiza no kumutakura twomenya gute amaterme yose mu Kirundi donc c'est juste pour clarifier ko nimba muzarangumva hari amatema tugora kuvuga mu Kirundi nuko nyene biragoye twakuri mu ivuga indimi zivangavanze urumva ko ukuri ahantu hari indimi zivangavanze uragiye kumenya kuvuga ururimi rumwe ngo uruvuge neza biri perfect hari n'amajambo udashobora kuronka fasima mu Kirundi ugasanga nyene wakoresha ijambo ry'Igifaransa cyangwa igicongo kubera ari byo ariho none nk'umuntu yo kubwira usigure nka biologie mu Kirundi wobwira gute biologie canke chimie urumva ko bica bigorana cyane hariho amakuru numvi hari abantu bagize ibintu byo kwiga ikirundi ifa kumbushira mu kuvugira mu twigisha ikirundi sino reka tugaruke kuri droit d'auteur droit d'auteur waje kusigura ko ari nk'umushahara canke akunguko umuhinga mva bwenge akora mu bikorwa vyo yarakoze hari ikintu wavuze ngo amaradiyo amateleviziyo arakwiye guhemba ujya muhinga mva bwenge birumvikana kubera ko bakoresheje igikorwa cy'ujya muntu yasize ku mwanya akagishira muri studio akakiririmba ariko kandi ahantu bize kugorera turi mu gihugu ibintu byose biracari hasi
bisigura ngo umuririmbyi arakeneye irya media kugira ngo n'ico gikorwa ciyo gishobore kumenyekana azoronke nayo ma concert uravyumva mbega ntiwumva ko vyogorana mu gihe umuririmbyi wanashima je nta ndirimbo z'abaririmbyi nkora nkoresha mu production yanje mugabo mfate amaradiyo arakenera irya miziki kugira ngo ashobore gusurviva ashobora kuronka ibintu yerekana birumvikana mugabo kandi nugiye muri byo arakeneye iyo radio kugira ngo iyo ndirimbo ishobore kumenyekana ashobore kuronka ibiraka bindi bigoye ko yo bironka mu gihe ndirimbo yo itomenyekana mbega ntiwumva ko droit d'auteur kuri iyo kote mu Burundi ikigoye reka mbanze subira inyuma gatoya ndakubwire droit d'auteur ahantu yavuye hari siho yavukiye mugabo mu Bufaransa ukuntu byagenze barabaririmbye babiri kera yavukiye mu Bufaransa uyu ngene mu Bufaransa yavutse muri Amerika irafise ingene yavutse n'ahandi urumva kera kubera atamasipo d'enregistrement yari ahari kugira ubone umu artiste umuririmbyi wateza kumutumira iwawe canke ahandi hantu mugabo yazana presence physique akakora hamukamuhemba agataha mugabo hamaze kuza ibyo ayo masipo d'enregistrement hamwe ushobora kuvuza indirimbo wibereye ngaha uca wiryamiye uri mu muduga abaririmbyi batangura kubura akazi kubera ntibasuye kukaronka kenshi kuko abantu no mu manza baravuze indirimbo zabo atari uko baje abaririmbyi babiri rero baca bariyumvira ati baragenda muri restaurant umusoma baca barafungura bariko barafungura bumva ariko bavuga indirimbo zabo baje gufungura babazaniye facture baravuga ati twe nituriha mwege muri ko murakonsoma indirimbo zacu ni muturiha natwe turaheje gukonsoma ibyo kurya byanyu nituriha ivyo bintu nta bucamanza bwari buhari muri bujanye n'ivyo bintu buca baja rero mu kuburana mu nyuma rero abacamanza bavyihweje baca basanga koko babaririmbye ntibariko barira gusema niho bace bashiraho droit d'auteur no kuvuga restaurant iri kiravuza imiziki y'umu artiste irafise amafaranga iriha ntiriha directement uwo muririmbyi hariho institution nko mu Burundi naho nyene irahari yitwa Obedeya reka hari n'imigwi itatu Obedeya iri hagati hama baririmbyi bari ngaha aba consommateur babo bita aba consommateur culturel bari ngaha nayo maradiyo nayo masalon de coiffure nayo mabus nayo ma restaurant aho hose bavuza umuziki public no kuvuga iradiyo mu kuriha droit d'auteur kubera ko idashobora gufata amafaranga ngo yakwiragize mu baririmbyi bose mumwe ica niho hari Obedeya ngaha bayita maison de gestion collective aba ba consommateur batwara amahera muri Obedeya nayo igaca iyagaburira abaririmbyi baravye ingene indirimbo zabo zavugijwe kumbure nimba ari kwitrimestre canke ari ku kwezi nuko bifunctiona rero droit d'auteur mu bisanzwe okay reka twizeye mu Burundi wacu tureka n'ivyo abafaransa uravuze Obedeya mbega Obedeya ikolabora bingana gute n'abo ba artiste ikorana bingana gute n'abantu mbega nk'ubu noja kubaza nka Bface no mudashaka mu telefone hamwe mbega indirimbo zawe zirazwe muri Obedeya ndisiri ko ari bake wosanga barandikisha indirimbo zabo muri Obedeya mugabo kandi defo hari gihe umuntu ushaka kubishira kuri peut-être na ifite y'abaririmbyi canke kudaha agaciro Obedeya kutamenya agaciro kayo mugabo eske na Obedeya ushaka kuvuga none Obedeya nimba yarashizweho nimbihari mbega yo irarondera abaririmbyi kugira ngo bakorane canke iraho nyine nka institute igumi hembwa mugabo atakinira kirafasha abaririmbyi nzwe igituma abaririmbyi indirimbo z'abaririmbyi hari zanditswe muri Obedeya ndagwe nk'akarero nk'indirimbo zinatana ziranditswe muri Obedeya mugabo kubera iki abaririmbyi batabandanye baja kuzandikishayo ni kubera iki none bo bandanye baza kuzandikishayo ni kubera ko Obedeya sinzi ko ari ikosa ryayo canke iki mugabo byo byose ikosa turibona aho rivuye Obedeya twavuga ko itariki irakora no munsi kuko nta muririmbyi numwe turabona Obedeya ihaye amafaranga ngo aya n'amafaranga avuye muri droit d'auteur nta numwe ni kuvuga rero nta kuntu umuntu yoguma agenda kwandikisha indirimbo atabona ikintu kwiho kiravamo gushikura munsi nituzi ahantu bipfiriye kuko Obedeya imaze imyaka myinshi
OBDA imaze imyaka myinshi kandi itegeko ndakumenyeshe ko itegeko rya droit d'auteur mu Burundi rya mbere ryagiyeho muri 1985 itegeko rya mbere rikingira abahinga mvabwenge ryagiye ko muri 1985 haragiye irindi muri 2005 2015 barashize igikumu kuri traité ya Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle mugabo gushika ubu ntituzi gituma itegeko rya droit d'auteur ritarabaho kubera droit d'auteur n'amafaranga menshi mu Burundi ntiriraja mu ngiro kandi droit d'auteur rimwe amafaranga menshi Okay. Ibintu biragoye. Mbega hoho nibihe bikorwa vyemewe kwandikishwa muri OBDA nabaririmbye gusa canke harimo n'abartiste bacapa harimo ni nandazi nibihe bikorwa vyemewe kuja kwandikisha muri OBDA igikorwa cyose wita igikorwa mvabwenge uracandikisha muri OBDA ari umuntu acapa ari umuntu ashushanya ibintu ari umuririmbyi abo bose bararonka droit d'auteur nk'umuntu agira amatablo dufate ukwibaza ati none droit d'auteur ayironka gute nawe ko agurishije umengo biraheze burya uguze tablo y'umuntu ntibari gwawe wewe d'abord ntubufise droit yo kuyigurisha naho wewe uyigurisha uramubaza kandi uyigurishije amafaranga uronka wararonka ko ico bita droit de suite kandi we ntufise n'uruhusha rwo guhindura k'ikintu na kimwe kuri tablo yiwe nuvuga ngo wayiguze ndaguha akaronko mu ndirimbo ufate uguze flash iriko indirimbo zintatana izo wowe iyo flash ni gwawe mugezo ndirimbo si gwawe nukuvuga izo ndirimbo wewe ntushaka kuzivuga ngo nizi wawe ngo uzikoreshe ibyo ushaka ico kimena tablo rero muri OBDA irakingira abo bantu bose yategeza gukingira abo bantu bose kandi harimo amafaranga menshi cyane ndaguha akarero nk'ikintu citwa copie privée copie privée no kuvuga urabona nka wewe wiguriye telefone yawe nta muntu yoza kukuraba muhira ngo uri kuravuza umuziki ngo rero ngo zana droit d'auteur kubera batoza baraja ku mpangu baraba abantu bose bakora imiziki copie privée no kuvuga ya telefone imbere yo kwinjira kuri douane iciriha droit d'auteur ubuza kuyigura ku isoko yaramaze kuriha droit d'auteur ibaze rero ozi ayo kuri douane ayo ma telefone ama televiziyo ama carte mémoire ama flash disk ama modoka ibintu byose bishobora kujako umuziki byo riha droit d'auteur kuri douane kandi samahera menshi usanga ari nk'ijana 500 bivanye nico kintu ibaza ayo mafaranga yose numva yuko abaririmbyi bakenye kubera ayo mafaranga yabo atabagenda ko ngo uyu Astar yaje kubabwira ingene mu Burundi muha amafaranga yaba OBDA mwumvirize yaba abartiste mwumvirize mugabo hari ahantu bigoye mu buhe buryo deja mu Burundi twe turasemera tubwira abantu abarundi mukunda ivyanyu turiga turagira ama promotion y'indirimbo z'abarundi sivyo mbega iyo televiziyo tufate nka example fate nka Buja TV yuguriye Canal Plus ya televiziyo yayo kuri Canal Plus tusa no kugira ngo ba promoting indirimbo z'abarundi zisohoke mu ndi zije no hanze ko Canal Plus ibonwa n'ahantu henshi mbega uwo muririmbye niyaza gusaba amafaranga Buja FM kugira ngo ceshake indirimbo ziwe we nta kintu abihombera nk'uvuze ati je na investition kugira ngo televiziyo ni nini turi mu gihugu gikenye nta ma sponsor ndiko ndaronka kugira ngo ndihe aba artiste mvuga ati birumvikana donc nawe uza gucuruza kubera ko ngira ngo waronse ama content uwerekana ni waronka ama content werekana harimo nayo ndi yo gupromotinga abaririmbyi mbega ntuba ko ba ma conflit hagati ya ma media n'aba artiste mu gihe aba artiste babizi neza ko bakeneye media cyane gose c'est vrai na media akeneye mu artiste muga media irashobora gufunctiona ata mu artiste ayirimo nivyo bishoboka birakunda mu gisigurira yo hariho nka televiziyo canke iradiyo yokora itavuze indirimbo ego zirahari nyinshi akarorero je ndashaka gufunctiona nakora n'abaririmbyi utavuze indirimbo nta n'indirimbo twe tuvuza ngaha apana wewe twavuza akarorero ka kiradiyo biravana afite bivana na linye yayo urumva nka wewe nta droit d'auteur uri je ntayo ndi ahubwo nanje boyindi ahubwo nije boyiriye mugabo ikibazo ndiko ndakubaza nico onye
c'est vrai bose barakenana n'imagiriranire mugabo uravye ahantu ibintu bigeze mu Burundi nibaza ko umartiste arakeneye media gose kurusha uko media ikeneye mu artiste mbega hamwe ko bakeneraniye nkuko yego barakeneraniye none kubera iki mugabo nka hamwe hoba ko kagagaza urumva kavuga ati James cyo kubona bavuga indirimbo utayirisha abartiste nyene ntibazovyumva kumwe bose ugasanga hari abavuga ati jewe nkeneye promotion nkeneye kwironka ama concert nkeneye kwironkera iyo visibility nkeneye kuronka izina ko bavuga ati amafaranga uko hasitse aza ari uko ubwo bubatse iryo zina kandi iryo zina zoba kubakwa nande n'ama media sasa ahantu mu bisanzwe muri droit d'auteur si media ivugana n'umuririmbyi nakweretse hagati muguruva media izoriha muri OBDA media kugira ivuze izo ndirimbo ntivugana n'umuririmbyi ivugana na OBDA rero umuririmbyi ntashaka gusimba OBDA angagiye gutanga uruhusha muri media ngo muvuze je ntaco ntimuzoriha ubwo burenganzira abagore ndabitoreye inyishu habayeho droit d'auteur kirakeneye mu Burundi kora kumva abartiste bacu bararuha kugira ngo bandike indirimbo bazisohore ni ibintu biva mu mutwe biba byabatwa amajoro menshi mugabo kandi na media irakeneye gusurviving irakeneye izo ndirimbo nkuko bivuze nuvume ngo iyo droit d'auteur yoshaka kuhaba yo haba mu gihe bien sûr OBD yo iri kirakora ibintu yashizweho kugira ngo ikore hanyuma ni mu artiste akeneye iyo promotion akayirihira Riga normalement ukeneye promotion wateza kuriha bimwe muri media promoting imiziki je nkeneye ikiganiro nasohoye indirimbo nkeneye promoting indirimbo yaca nkeneye indirimbo zizamaracisha ko deja ni benshi urabizi ko ama media hako barenze ni batamahera kugira ngo indirimbo zabo zivuzwe urabizi ndabizi deja gushikisa ni muri byagatambwa amahera kugira ngo indirimbo yiwe ivuzwe kandi c'est pas mauvais si bibi ko barivya abantu bibaza ngo bimwe vya muri basamari amahari kugira mvuze indirimbo zabo ni ibintu bisanzwe kura kurumva muri byakeneye promotion kwirira ni ibintu bisanzwe ni nkuko nuko niyo media kugira ivuze indirimbo yiwe mu gihe uwo muri badakeneye ko muhe promotion uraja kwirihira ko cyo gusanzwe bugati je muririmbyi narubatse iryo zina sinkeneye kuri hama mbere nagira ngo bangire promotion yanje narikoze narayihiye naramaze kuyigira rero nimbuke na gukonsoma ama produit wanje gendo yarihire mvumenga ni ibintu biri urumva iyo promotion uyigira mu gihe bikeneye none nkubu dufate nka Kidumu yoba akiriha kuri radio ngo bamuvuge indirimbo ahubwo nibo bamukeneye ya myaka yamaze ari karakora imiziki kandi ayo madwa d'auteur si menshi none nk'iradio ku kwezi usanga yarishe nka 20000 yose amafaranga menshi mugabo ukwera ari ava henshi usanga yabaye ama miliyoni menshi amababa baririmbyi barabonye nk'abaririmbyi bakera ingene basaziye mu bukene kandi bafise ibintu byari kuba bibabeshejeho indirimbo zabo zamaze ko ziravuzwa mu karaoke mu mubare abo bajya baririmbyi bateza ko ari abantu babayeho neza mugabo amafaranga yabo aguma agenda handi hantu okay wavuze kare ati ni gute umuririmbyi none yoja kwandikisha indirimbo zo mu gihe atakina ari karakurayo mbega mu biharuro cyangwa mu vyigwa wagize ubona umuririmbyi yunguka kangahe bingana gute kuri ku gikorwa aba yarakoze tufate nk'umurimvyi yasohoye indirimbo ndiko mfata bari twavuze ko ari ibihugu byose mvamwe ngo reka dufate ku vyoroshe bihavye baririmbyi umurimvyi aramutse atwaye indirimbo yo muri OBD hanyuma amaradiyo akayikunda akayivuza babikontrola gute bamuriha bivanye n'incuro yavugijwe babimenya gute hanyuma eske hari ikintu vya vrai yokuramo gifadika ku buryo yogira na motivation yo gutwara indirimbo zindi zikurikira nukuri umuririmbyi mu gihe indirimbo ziwe zakunzwe arashobora kubaho nk'ubu ndakubita gutera inkuru urazi nk'abana ba Bob Marley yuko ubu no munsi bagitunzwe n'indirimbo za Bob Marley naho atakintu na kimwe bose gukora indirimbo za Bob Marley zonyene ziracabatunze kuko naho yapfuye bavuga ko every y'umuntu iza kumuvako haciye imyaka hariho baciye imyaka 50 harandi 60 cyangwa 70 mu Burundi umengo handitse amategeko 60 yarapfuye ni kuvuga imyaka 60 bajya abana bazoguma baguma bajya rero urumva no mu Burundi byogenda uko
mu gihe indirimbo yawe kunze nk'urashaka kubona indirimbo imaze nk'ukwezi kose ahantu hose uciye ari igumipfutswa niyo nko muri imfa gusa kuri wewe gusa caguma aryoherwa ngo nabaye umusitari ngo ndahitinze iki mugabo ico bivako ni iki abaririmbyi ubwabo ntibazi amategeko abagenga ntibazi ubwo burenganzira kuko abantu benshi bazi ngo droit d'auteur ngo ni kubuza umuntu kuvuza indirimbo yanje je ntana droit afise wewe kukuvuza indirimbo yanje ahubwo par contre plus uyivuza nateza kuryoherwa kuko plus uyivuza plus génère ama droit d'auteur nkatwe kuri YouTube voilà twebwe plus mubira umwanya munini ngo amafaranga yinjira donc ni nkuko nka YouTube yocereka kubahemba nibiyasho muca mugira gute muca muvuga ngo muri abastar ibaze abastar bakenye rero nuko igituma droit d'auteur mu Burundi taja mu ngiro biva ku mice myinshi d'abord abateza gutanga droit d'auteur ntibazi igituma ateza gutanga droit d'auteur abayaronka nabo nyene ntibazi ko bateza kuyaronka ntibazi cyari cyo droit d'auteur bazi ngo ni kuyamiriza umuntu ariko arabavugiza indirimbo donc haracakenewe ivyigwa kuri droit d'auteur kugira ngo iyo mice itatu yose ariko Obedia yoje nibaza kubizi ntiyovuga ngo vya droit d'auteur ntabwo uramaze kuja muri Obedia ndazi kuganira nabo twaraganiriye nabo n'abayitwara n'abahakorera bose bakubwira ngo urumva ngo turacarindiriye ngo ntituraronka uburyo bwo gukora ntituraronka ibikoresho imyaka 10 igira ihere institution iri ngaho abakozi baho bahembwa amahera avuye muri leta kandi bateza guhembwa n'amahera avuye muri droit d'auteur kuko bavuga ko 30% y'amafaranga avuye muri droit d'auteur akora muri yo Obedia kandi n'amahera menshi boca bahembwa amahera menshi ibyo bintu byabo bari ngo nibabireke kabisa kwera kurumva niho vyugariye byose nimba Obedia yo itariki irakora ibintu yayisanse gukora mu myaka 10 urumva ko nta kuntu umurimvyi avuga ati umviriza twebwe ntibituraba katubana dusurvive kuko turasurvivinga ibisigaye navyo niba bari prêt babona ko bagira abakore bazotubwira ngumva bariko barahombesha abantu bagasangira nabo nyene bariko barihombesha ko barambesha n'igihugu rero nibaza ko message hanini iraba Obedia ko Obedia naho mu artiste ubungene bakarabaye musaka bitahura akumva ko arakeneye ko habaho ayo droit d'auteur Obedia iraho yicaye isinziriye ça ne vaut rien du tout bemaze d'abord Obedia uravye abakozi baho nabakozi je sinaza kubashika n'abakozi 10 yego koma none Obedia irabaho iri ngaha yahurenganye rimere hibujumba hajya hago sinigero wamuhace hajya kwikaburimbo nyene narakamuna yateza gukora nka Obeya isabakozi bakebora cyangwa ba Salon Vibes baza baduha akazi twebwe tugende tuba kuri kuko Obedia yibajije ivuga ati ikibazo ntikiri wacu none kiri hehe aha rero mu Burundi ngorane umuntu wese umwaje ku ikibazo kiraba umuntu wese ikibazo kiraba navyumve ko gihugu kirakeneye amafaranga abartiste barakeneye amafaranga kugira ngo bashobore gusurvivinga bashobore kubaho borohewe bareke kuba broken famous ariko abantu b'abastar baraho bakenye bibagora n'ingene bava mu nzu bagiye muri ville kandi bakoze ibintu vyiza bakoze ibintu biryoshe ibintu biremesha abantu ibintu vyigisha abantu ibintu bituma abantu bagira mood bituma bagira vibe abartiste bacapa ahantu hakaba heza donc muhaguruke kugira ngo muvyaze umusaruro ico gisata mwashuye guhabwa yego erega akamo shaka kududurire ko kwera Obedia itwarirwa muri ministère ya jeunesse yego komanda niho twarirwa urumva twosaba ko ministère ya jeunesse ihaguruka ikaraba ingene itegeko rya droit d'auteur kuko riranditse itegeko rya droit d'auteur riraha ikintu kibabaje usanga bazobona n'iki kiganiro bikabushamira nk'amwe ntaco babonye bazokibona kandi urumva nibindi bahora babibona niba muzana ngo ngikire link makinge ashobora ko bakibonye mugabo bafume bikabusha mugabo bakibonye tuzobarungikira kabisa kuko droit d'auteur iranditse neza ariko na signature ya president de la République ibaze nukuri Aster je ndagenda gushimira dabo ko wazanye yisuje ko izana bisadusasova ko bifise ku mutima urakeneye kweri ko haba impinduka mu cyo kintu mugabo nyene bizo gukora ingufu nyinshi vraiment courage ntibigarukire nga ariko kandi birabaje nyene kukrezi izi effort zose ukaza ukavuga ibintu bigahera atana kimwe bifashije abantu bakora iganiro bivyega bare basafume bagira na pa yindi begera imbere
niba bakeneye kuganira n'abartiste kuntu bafashanya kuri mu artiste mvise ko bifisemo inyungu nta kuntu kumwe atokemera gukora buha rego uruhara rw'umu artiste wewe ni guproduce ayo maevre nta kindi nk'ibintu bacuruza OBD kandi birahari biruzuye nko ngena nk'ubasoye indirimbo nka 20 mu kwezi kumwe rero afite indirimbo shasha Beresima yitwa nde Fernanda afite indirimbo shasha Moni ya Fleur na Bface Gusta afite indirimbo shasha Yesu ni nyinshi abartiste bo buruhara rwabo nugo nyene kandi rurakwiye kandi bararushira mu ngiro kandi barakeneye amahera donc kumva ikintu kisha kubazana amafaranga ntakora kuma batoshaka gukorana naco gusa ariko nabo nyene aba artiste nibabanze biga ibyo ari cyo duradotere kuko nushaka gukora akazi utazi amategeko agugenga none bakigihama ikamariki bavyiga kameme mu gihe bose bo bakonsya yayo mafaranga batakaza ku kwezi guhaguruka we nk'ubugiye wumva ati ozi werega we hari amafaranga wamutakaza imiliyoni 3 kwezi greve ni bocugira greve muri batarabimenya bazoguma bona umengo nibikene ko tugira greve vraiment abantu bahawe ayo ma responsabilité turabizeye turabiziko mu bishoboye nimba mwarezewe n'igihugu nuko ivyo bintu mu bishoboye ni murabe mwicare kandi urazi ko ikintu gishaka kidashobora no kumara n'ukwezi ubwo buryo buzoza mu gihe haje mw'iryo shaka sivyo none erega buca bubuza ubwo nyene nta hago je sinzi ikintu kibuza ndeka ari amafaranga araho na araho nta numwe aza kuyatora ama hotel yakuma yivugiriza imiziki y'abantu amataburo usanga amanitse ahantu ama restaurant ama radio umunsi umwe urumva igituma raguye ko bisaba ko abantu bose bavyumva umunsi umwe harabaye inama kuri muri RTNB baca bavuga ngo niba tuzoca tutaturivugira indirimbo zo hanze mugabo ntibamenye yuko naho uvuze indirimbo zo hanze uteza kuzirihira ntuvuga ngo sinavugiriza abarundi ngo sindi uteza kuriha urumva ifo ko abantu babanza kubitahura kwanze yego bon reka duheze ikiganiro nibaza ko abavyega bavyumvise hanyuma astereka ndagushimire kuba waje kugira kubakanuza ko hariho ikintu bari kubatakaza bariyumvye bacu hamwe ukanibutsa OBD ko hariho tashi bahawe batari ko barakora neza hanyuma kadagushimira kantu kamenyuma no kongera ko nuko urabona aha isaha imwe canke 30 minutes ntitwoshobora kuvuga ibintu bijanye na duradotere byose ariko je narihaye ihangiro yo kuza ndavyigisha ku batabizi canke kubibutsa ku babizi ibijanye n'icigwa ca duradotere ico naco nkundiye ndashaka kuvuga ahantu bazoza baragikurikirana bazogikirikirana kuri chaîne yanje ya YouTube canke n'andi mashene yose yitwa Gihugu Univers tugiye gutangura ibiganiro nk'ivyo kugira ngo abartiste babimenye abatanga amaduradotere babimenye na OBDA ibimenye si ivyo gusa bizoca kuri urwo rubuga hariho n'ibindi biganiro bijanye n'akaranga ku Burundi culture y'u Burundi bazoshikirizwa na Patira Adrien ntabona rero ntumirira abantu gukurikirana izo mbuga za Gihugu Univers uko bazohigira ibintu byinshi tukira twigasha YouTube yashushe yaje ko na Patira ntabona muzovuga ngo mwarabuze hamwegira reka rero tubashimire kandi ndagushimire Esther kuri uwo mutima d'abord gufasha abandi biciye muri yo Gihugu Univers hama dushimira abantu badukurikiranye ndaza gushiramo link ya Gihugu Univers hanyuma mu bikurikirane vyoroshe mu bikurikiranire hafi hanyuma tuzosura mu kindi ganiro kitariki cy'undi mutumire bye bye. Siren Vibes TV